Sishatse kubanuma kuko ni benshi baguma batera imbere, harimwo bashasha baza neza n'abandi bakera bamanuka canke bakaduga. Urumva ni game y'umuziki nuko mwitega ibintu vyinshi kuko indirimbo zirahari, hari hizikoze, hari hizanditse, tuzokora akazi nkuko twari dusanzwe tubikora. Yego. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Islamu wote, Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV, ni televiziyo yanyu ibazanira abakozi bose, abakora ibikorwa mvabwenge, abakora umuziki bose muri rusangi. Uno musi rero kubera iki Empower TV turi ngaha ku kibuga c'indege, murabona naho mutahabona neza ari ku kibuga c'indege, ariko murabona ko aha hose aha ni ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Twaje kwakira rero umuririmbyi, w'umurundi amazi imisi naho amaze imisi adasohora indirimbo, ariko no muririmbyi azwi, amaze gukora indirimbo nyinshi cyane. Aramaze gukora indirimbo yitwa Shima ivyo uronse, aramaze gukora indirimbo yitwa Matamu, ndetse yanakoze vyiza. Aramaze gukora indirimbo yitwa Mwarihe, yitwa MACMELLO. Uno musi rero akaba aje avaria muri Canada, akaba aje rero mu gihugu ciwe c'amavukiro. Mu kanya gatonya ni yashika turaza kubereka ingene ibintu byose biriko biragenda. Ni ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Mubandanye rero mukurikirana ibiganiro byose vya Empower TV. Mu kanya gatonya muraza kubona ingene ibintu byose biriko biragenda. Twaje kwakira MACMELLO inyuma y'imisi itari mike atari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bwa mbere bwo mumbabarire, urabona ko umwanya watugoye, nico gituma nta yindi conference de presse ihari. Tumubaze ibibazo bike byumvikana bigufi. Muraza amazi yazindutse ageze kure, naho nyene nibaza karushe. Hanyuma nibaza ko umwanya uzoboneka media twaziriho azovuga byinshi. Murabamenyesha makuru ntabyo kubigisha birimo. Karibuni. Urabaza uridondora ukabaza ikibazo fresh, ntihagire ikibazo ndi yabajije. I'm ready. Sure. Okay. Yego. Nitwa Edison Ndayahoze, sanzwe nkora kuri Radio Culture, ngira nkaba n'umwanditsi ku mbuga zitandukanye. MACMELLO tumaze tubwikaze kwanza mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Uramutsa abariko baradukurikira. Mwese ndabaramukije, abafana n'abatashoboye kwashika mwese. Ndabaramukije. Okay, warumaze imyaka itari mike na cyane mu gihugu ca Canada usanzwe uba, aho abana bari bamaze imisi bibaza bati mbe MACMELLO yarahivye abarundi na cyane kandi abashabiki canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi, warumaze imisi mu makigana. Wapi sinabahevye nabagumiza ku mutima tu, gusa ni kubera ibihe twari turimwo nabwo byari vyoroshe. Ariko nubwo bitari vyoroshe, twarabonye abandi barivye bari hanze y'igihugu bagumye bakora. Birashika naho baherereye, aho duherereye ni byari vyoroshe. Kubera iyo covid. Kubera iyo covid. Okay. Ego. Ntivyari vyoroshe, ariko kino kiri ku butaka bw'u Burundi, twitega iki nyuma y'ivyo bitari vyoroshe? Mwitega ibintu vyinshi kuko indirimbo zirahari, hari hizikoze, hari hizanditse, tuzokora akazi nkuko twari dusanzwe tubikora. Yego. Okay. Muzokora akazi nkuko mwari musanzwe mubikora ku muziki. Yego. Igihe sinokimenya kuko nakatishije juste kuza hano, sindamenya igihe nzosubirira inyuma. Yego. Ari clip imwe nakoreye hari, ariko sindafata decision yo kuyisohora, ariko muri ino ndwi ndashobora gusohora audio canke video y'iyindi ndirimbo. Indirimbo zirahari zirahari. MACMELLO kugira abarundi bakwibuke bamenye ko ari MACMELLO nyene basanzwe bazi, ashirizwamo kidogo basi. Indi ngaha ku isi nuze wibaze ko ari umucezo,
uno musi burayagayaga ko mutafasha nayo muzi ejo bwaca bukaba umwijima ntiwumva se hari nyinshi mu ndirimbo akoze muri kahise harimo amakolabo ukino gihe twitega izokora wenyine cyangwa harimo n'amakolabo watekanije n'abandi nta kolabo ndi gutegekanya mugabishitse tuzokorana uzoba ari free mu bari ngaha tuzokorana ariko muri uno mwanya afise indirimbo nikorana. Pardon? Ubitegura ni wewe? Yego. Ubiteguye gute bimeze gute? Ndabitegura gute? Wewe nk'umu artiste aje ku butaka bw'Uburundi na cyane cyane ujye usanga abandi baririmba plan ni gwawe bavuze ko uzoba ari ready ariyo muzokorana iyo bija hose uzobinsaba tuzokorana nanje uwo nzokenera nzobimusa. Yego muri periode ya ibintu by'amawadi arakanzwe awadi ngaha mu Burundi muri AGS muri platform show ariko no muri diko abandi baratanze muri Amerika baratanze amawadi hagiye haratangwa gushimira bitandukanye harimo n'abaririmba muri diaspora bo muri rimwe usanzwe ukorera umuziki muri diaspora ubona byagenze neza ku ruhande rwawe canke hari imwe gusa namenye yabereye hano i Burundi ariko sinashoboye kugira amahirwe yo kwitwara ariko izo zindi nabwo baba binshishije ko naho babashize mu izina ry'iwanje. Yego ariko bigenda neza. MACMELLO ukibuguje ko warumaze imisi utagikinirako mbega ufise inkuru yuko kinyerera canke kicumye kugira umenye ntuzave uja mu ishambo utaje ngucima. Sindabimenya niho nkishika mu menye imisi 3-2 nzobabwira uko bimeze. Bijya gusuri hanze urakurikiranira hagufu umuziki w'ubu. Ndawukurikirana neza. Afite imbuga ngurukana bumenye navyo Vivance yacatse guca kugira ngo twumve uravye ubona uko wahasize ni kuza kuhasanga cyangwa umaze imisi kukenera umuziki w'Uburundi. No umuziki w'Uburundi bakomeza gutera imbere sishatse kubanoma kuko ni benshi baguma batera imbere harimo bashasha baza neza n'abandi bakera bamanuka canke bakaduga urumva ni game y'umuziki nuko uraduga canke ukamanuka. Akabazo kanyuma nibaza kugira ducaye turangiza biravuga yuko mu cyatumye udasora n'indirimbo nyinshi abasanzwe bakora umuziki ngaba producers bashobora kuba hari indirimbo zawe wagiye urakora baguhe mbe twite MACMELLO aje kwishyuza indirimbo canke azongera nivyo birimo harimo ivyo kwishyuza indirimbo kuko uri a long distance uramubwira akurungikira indirimbo yawe nayo ikurungikira ariko tuzibonanira me vyama vyabaye uritura oya sishobora guheba ku kintu nahaye umwanya muremure sishobora guheba kandi nashizemo n'uburyo bw'iwanje nzokwitura abategetse siko bigenda sishobora kwihanira so asanzwe abahanze ariko dukunze kubona amakolabo yavuza we n'abandi baririmbyi bahanze mbega uba atabaririmbyi bahari ahantu bacanye abaririmbyi barahari hari ngo muri 2018 nasohoye zibi imwe n'abandi bahari gusa nyene silazi mukora amakorabo gusa byiza urashobora kwikoresha wenyene kugira ari gukorana n'umuntu akagusubiza hasi so semye yuko wikorana bate inambo jimere gusa ku kindi nibagiye hano je ndafise ibiteramo nje gukora ndafise igiteramo hano na hehera n'ahantu hatatu me nibiramenyekana ariko ejo ndibaza bizohita bimenyekana n'ahantu hatatu. Tugushimire cyane akanyuma ko gusozera turifuza kubona amaso mu maso ni mumbona gusa ndi fatigue ni muri amaso na kintu nafashe ni juste ninuze nagafatigue tu nagafatigue. Les amis merci bana murakoze nibaza yuko mu media to muzombaza bitari bike.